Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 mu kakaro mu mwaka wa 2024 mwiriwe canke mwaramutse. Ingingo nkuru zigize aya makuru ni zikurikira: ukudafungurira abanyororo no guhonyanga amategeko n'agateka kabo. Abanonosoye iby'amategeko bibutsa abarongoye igihugu ko abanyororo ari abantu nk'abandi bategerezwa kugaburirwa. Mu bijanye n'umutekano mu ntara ya Cibitoke hamaze iminsi hatorwa ibiziga by'abantu batamenyekana, ibiziga abategetsi baca bihutira guhambisha. Turabandanya n'amakuru ajanye n'ihinguriro Buseko, abahinga berekana ingene ribangamiye amagara y'abantu bagegereye. Aya n'ayandi ni mukanya. Nongeye kubaramutsa. Duhere mu bijanye n'umutekano. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa hatowe ibiziga by'abantu batazwi bane muri zone Ndava, komine Buganda, mu ntara ya Cibitoke. Ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu hatowe ibiziga bibiri by'abakenyezi ku ruzi Kagunuzi. Igitangaza abanyagihugu gushika ubu nuko abajejwe intwaro babandanya ingendo yo guhambisha abo bantu baba batamenyekanye, atamatohoza akozwe kugira ngo binamenyeshwe imiryango yabo. Eric Niyonzima. Ku munsi wa gatanu w'indwi heze muri zone Ndava ya komine Buganda mu ruzi Kagunuzi hatowe ikiziga c'umukecuru yakerewe izosi. Bukiye ku munsi wa gatandatu hatowe ikindi kiziga c'umukenyezi hakurya y'urwo ruzi nyene. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo muri ako karere, abo bantu ntibigeze bamenyekana. Barashaka kundava nyene bongeye kandi gutora ikiziga c'umukecuru bakeye bamuhamba kabisa, bamuteye muri Kagunuzi. Ubundi n'abamutora hakurya ya Kagunuzi. Urumva bamaze kuba abantu babiri bapfuye yikurikirana. Hirya y'ejo umumama umwe yari munini, we yari yamaze gusanguka, icyamenye ko ari umumama babonye impundu z'ibitenge. Ubundi nawe yari undi mumama kandi sabo ngaha sinzi babakura akaza kwicira. Muri uku kwezi kw'indwi konyene aho muri zone Ndava hakaba hamaze gutorwa ibiziga bine by'abantu batazwi. Igitangaje rero ngo nuko abajeje intwaro baca bihutira kubahambisha atamatoza akozwe ngo abo bantu bamenyekane canke hamenyekana babagandaguye n'ico baba barahowe. Gato ku minsi ibiri ikurikirana, umwe ni kuwa gatanu uwundi kuwa gatandatu. Hama babaze turumva nabo umenya amazina yabo nabo umenya ikintu na kimwe. Muri uku kwezi aho mwaroye ibiziga kimwe, bibiri, bitatu, bine. Abagore babiri n'abagabo babiri. Abanyagihugu muri komine Buganda bakaba bahagarizwa umutima n'ivyo biziga vyasubiye kwibonekeza muri ako karere batazi iyo bizananye. Twarondeye abajeje intwaro n'igipolisi muri komine Buganda ariko twabakenye. Tukivuga ibijanye n'umutekano, muri indwi iheze uruganda rwa RP rwashoboye kumenya abantu batanu bishwe mu ntara zitatu zitandukanye, muri bo babiri n'abakenyezi. Vicky Chris n'interetse. Mu ntara Cibitoke hishwe abantu batatu muri indwi tware dusozereye, babiri muri bo n'abakenyezi. Wa mbere n'umutamakazi yatowe ari kiziga ku munsi wa gatandatu uheze. Amakuru ava ku Ndava muri komine Buganda avuga ko yishwe akerewe izosi. Ico kiziga ntikigeze kimenyekana. Abajejwe intwaro bakaba baciye batanga itegeko ryo kugihambisha. Undi mukenyezi yatowe ari kiziga ku munsi wa kane uheze, nawe nyene ntiyigeze amenyekana. Amakuru ava ku mutumba Kagunuzi muri komine Buganda avuga ko ikiziga cyari kimaze kononekara, yoba yiciwe ahandi acaja gutabwa muri ico kibanza kubwo abanyagihugu baho yatowe. Nawe nyene abajejwe intwaro baciye batanga itegeko ryo kumuhambisha hatarinze gukorwa amatohoza. Wa gatatu yishwe mu ntara Cibitoke agatorwa ikiziga n'umuntu w'umugabo atigeze amenyekana. Ikiziga ciwe cyatowe kuri transversale ya kabiri ku mutumba Munyika ya mbere muri komine Rugombo ku munsi wa mbere uheze. Amakuru ava muri komine Rugombo avuga ko ikiziga cyari kimaze kononekara. Ku munsi wa gatandatu uheze umugabo yitwa Jean Berkimas Nzikore uriho yaratowe ikiziga mu ishamba cimeza rya Ruvubu ni mu ntara ya Ruyigi. Amakuru ava mu Ruyigi avuga ko byaboneka ko yishwe atemagujwe imipanga mu mutwe. Abantu babiri barafashwe ku mvo z'amatohoza. Umuhisi yavuka ku mutumba Gashurushuru muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi. Wanyuma uruganda rwa RP rwashoboye kumenya ko yishwe muri indwi iheze n'uwo mu ntara ya Kirundo yitwa Rukundo batazira Ntatinya. Yatowe ikiziga kimanitse ku mugozi mu kizu citwa Karagasho k'abapolisi ku mutumba Kiyonza muri komine Bugabira
mu ntara ya Kirundo. Hari mu gatondo ko kuri uyu munsi wa gatanu uheze, wijoro ryo ku munsi wa kane uheze, uwo musore Rukundo yari yafashwe n'igipolisi arakubagurwa arapfungwa. Abapolisi basiguye ko yiyahuye, ivyo abanyagihugu bamiriye kure bakamenyesha ahubwo ko yishwe n'abo bapolisi. Hari udushije kuba Sone kabisa kuva kera je ndazi uko ntunze kabisa ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu je bose cyababwira je undushitunga naze gaha duharure dushira ha kumeza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari ubutunza ndusha abidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute none kubeka mutogira nkuko aho tuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo wari kwara ngo yatubujije kumumuvira ubona ari kwaunwa je nwa mu byo ndondeye Tubandanize mu bijanye n'agateka kazina umuntu wese afunzwe hategerezwa kubahirizwa mu gateka kiwe co kimwe nk'abandi bose mu kuronswa ibyankenerwa harimwo ibifungurwa bikwiye. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi yisunza amategeko agenga amabohero. Umushingwamanza Gustave Niyonzima hamagarira leta hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane kwikubita gashi bagatabara abanyororo mu ibohero rikuru rya Ngozi bagire bakwiza ukwezi bari mu kwicwa n'inzara. Kurikira umushingwamanza Gustave Niyonzima. Ni ibintu binyuranye n'amategeko n'ubuntu. Co nobabwira nuko umupfungu wari we wese arafise uburenganzira bw'uko afatwa neza mu cubahiro ciwe, hama kandi arafise uburenganzira bwo kuronsa imfungurwa twisunza amategeko yo mu 2017 agenga amabohero. Rero ubabujije ivyo bafungura ku munsi ku gihe ni ibintu biteye agahinda bidahuye n'agateka kazina muntu kandi n'ibintu amategeko ahana. Rero ni leta iravye amategeko ajejwe gutunganya amabohero niyo afise inshingano cyo kugaburira abanyororo kugira bamererwe neza babeho ni nk'abandi bantu, kuko hariho benshi baba bataracigwa urubanza burundu bashobora no gusohoka. Eka n'uwo wese naho yoba yaciriwe urubanza burundu afise gufatwa neza no mu kubahirizwa agateka kazina muntu kiwe. Rero ni leta itegerezwa kubikora ivyo vyose kugira abo bantu b'abapfungwa bamererwe neza. Rero umuntu akavuga ati ubushikiranganje bw'ubutungane nibwo bwategerezwa gufata ikibazo mu minwe be na leta n'abajejwe gutunganya amabohero kugira abo bantu bashobore kuronswa ifungurwa zabo. Rero leta ningikubita gashi igira amatohoza nyezina kugira barabe igituma ivyo bintu vyabaye hama batabare nyabafungwa kuko birateye agahinda. Umushingwamanza Gustave Niyonzima bishikirije nyuma yaho abanyororo mu ibohero rikuru rya Ngozi bamaze iminsi 26 badahabwa ifu, ni mu gihe bafungura ku munsi amagarama 300 y'ibiharage. Uyu munsi amakungu yahimbaje umunsi wahariwe ubushobozi bw'ugwaruka. Uyu munsi watangujwe mu 2014 ukaba ugamije gushira imbere ugwaruka mu kuruha ibyankenerwa byo rutuma rwiteza imbere rugateza imbere aho rubaye ndetse rukanishingira ubuzi. Uyu munsi ukaba wahimbajwe uno mwaka ku civugo kigira giti ubushobozi bw'ugwaruka mu gutsimbataza amahoro n'iterambere. Ico civugo ciyumviriwe kugira ngo bashimikire ku ruhara ugwaruka rufite mu kurondera amahoro be no mu gukinga no gutorera umuti ndiyane. Uyu munsi rero ushitse usanga ugwaruka bw'u Burundi bwugarijwe n'ingorane zitari nke, harimwo no gukene bwo gukora amakara ugata, ari naco gituma ugwaruka rusaba umukuru w'igihugu kuva mu majambo agashitsa ivyo yemereye ugwaruka mu kurufata mu mugongo koko, kuko gushika ubugwaruka rusa n'ugwamaze gutakaza icizere kuri kazoza kago. Kurikira umwe mu gwaruka ruba mu Burundi yaganiriye na RPA. Mpuzamakungu hariwe ubumecanye ubushobozi bw'ugwaruka ku isi, nuko uwo munsi ushitse ngaha mu Burundi biboneka yuko tukokunguka ubumenyi cyangwa ubushobozi bw'ugwaruka bwarasubiye inyuma, kubera urugero rw'ivyigwa cyangwa urugero rwo guhinyigisha kugira ngo
ngo bamenye umwe wese hageze ni umunsi ugeze Burundi ufite itigere inyuma ku bijanye n'ubushobozi bw'abanyeshuri twita kompetanse y'urwaruka hama n'umunsi tumenyereye guhimbazwa mu Burundi nacyo gituma ibyo bintu twibaza yuko bifata mu ntoki ntabwo Burundi buvuga yuko bushyira imbere urwaruka n'ahandi hoho ni ikibazo ariko tukibaza yuko uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ubushobozi bw'urwaruka woba umunsi w'uko leta y'u Burundi yakumviye mbega ubu rwaruka mu rundi rwahaye mbega urwaruka ntibabaye ko rufasha iki ntiba turufasha naho turufasha gute gutyo bikagerageza bigakoreshwa kugira ngo barabe inyungu y'uburundi bwo bikuramo na burya ari ibijejwe bikazoza cy'igihugu erupeya ivyuka n'inkungugu biva mu ihinguriro ry'isima Buseko n'uburozi bushobora kwica abavyegereye. Abahinga baganiriye na RFI bavuga ko ingaruka zavyo ziri mu buryo bwinshi. Idonido na Elvis Niyomwungere. Abanyagihugu begereye ihinguriro ry'isima Buseko bari mu kaga kenshi, niko umuhinga yanonosoye ibisata bitashimi yavyiganiriye radio RPA. Uwo muhinga adashaka ko mwidondoro wiwe umenyekana avuga ko abanyagihugu begereye Buseko bashobora gukarirwa cyane n'indwara zo kurukoba kumwe n'izo guhema bivuye kuvyuka no kunumuka iterwa n'ibikorwa by'ihinguriro Buseko. Kubwiwe rero ibintu umuntu yegereye ihinguriro nka Buseko ashobora kwinjiza mu mubiri wiwe biciye mu guhema ni ivy'ubwoko butatu. Ubwa mbere ni intumuko ishobora gutera kansere, ubwa kabiri akavuga ubumara bwinjira mu mubiri wiwe hamwe n'imigera n'utundi dukoko tutaboneka ku maso. Uwo muhinga rero avuga ko ibikorwa by'ihinguriro Buseko bihumanya ikirere kubera umwotsi uvamo. Vyongeye isima imaze kumitera intumuka ku rugero runini ku buryo itera ibibazo ku mahaha. Aho kubw'uwo muhinga ironona cane amahaha igatuma yaguka maze ntiyigera asubira kwegerana ngo asubirane iforoma yayo ya kera. Iyo ntumuka kandi umuhinga avuga ko ishobora gutera indwara z'amaso ndetse igatera n'udukomere two ku rukoba. Mu ihinguriro nka Buseko kandi umuhinga avuga ko havamo ubumara bita merikire. Ubwo avuga ko bushobora kuba intandaro y'indwara y'amafyigo insuffisance rénale iri mu zica cane. Buranashobora guteza ibibazo ku mushishito kumwe no kumara. Ika kandi ubwo bumara iyo buhuye n'ibice by'umubiri bikanye nk'ururimi ruratuma rugira udukomere duto duto. Hamwe kandi mu mahinguriro nk'ayo ubumara kadiomo, ubwo uwo muhinga avuga ko nabwo nyene iyo umuntu abuhemye igihe kirekire ashobora kugira ikibazo c'amafyigo, ibihimba vy'ihemero, kwamana ibiguma ndetse bikagira naho bitera kanseri, mbere bikanatuma umuntu agira ingorane z'uruvyaro. Ubundi bumara umuhinga avuga ni pombe. Ubwo rero ngo ntibusaba ko umuntu abuhema kenshi kugira bumwonone. Ubwo bumara ngo ni bubi cane ku bana bato bato uhereye ku baconka. Eka mbere ngo buranatuma imbanyi zigira ibibazo, abavyeyi bakama bariko baraburabuza. Urakoze Elvis Niyomwungere. Ikibazo c'isuku kiracagoranye mu gisagara ca Bujumbura. Hirya no hino mu gisagara hagati no mu makartier usanga handagaye imicafu iruhande y'utugunguru dusanzwe tugenewe imicafu ho nukundi. Abanyagisagara bavuga ko ubukene bw'igitoro bwaje gusongera isibe. Denis Claire iratwumva. Amacupa ya plastike atabwa hariho hose hamwe n'utumwanya biri mu micafu igaragara cyane mu mabarabara yo mu gisagara hagati hamwe no mu yandi makartier yo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Isoko ryacu ryemeza ko utugunguru dutabwamo imicafu natwone twuzuye, hakaba haheze igihe kinini iyo micafu idakugwa hirunze. Byabo bongora bikamwe ibicafu biriho mu gisagara kandi baratwiragira ikibi nuko bwuzuye mu bucafu bwararengewe bikaca biratakara bisanzara hasi. Umuntu biri mu gisagara ca Bujumbura hagati mu bwiza mu Nyakabiga n'ahandi acabona ibintu byinshi bisanzwe mu gisagara cyane cyane amacupa y'amaplastike. Amara tukibadakira cyane kuko kubera ibyo bintu bibaye byinshi birasanzara bikorwa mu ibarabara mu nyuma bigasanga nivyo bucafu bwuzuye hamwe umuntu ashobora no kumenya ibarabara niba biyongeje imvura ikagwa biraboneka ko bizobagora gukuraho. Zimwe mu
mpamvu zituma imicafu igwirirana mu makartier hamwe no mu gisagara hagati ni uko imodoka ziyegeranya zitakija kuyitora kuko igitoro cabaye nk'umuzi wibuye mu gihugu, hamwe n'uko hari abanyagihugu bata imicafu aho babonye hose nk'uko bibandanya kuvugwa n'isoko ryacu. Haboneka umuco w'abantu batakimenya yuko batari guterera ubucafu mu mapuberi n'imico gutuma bitera hariho hose. Hama ikindi naco kubera imvu z'igitoro kubera y'amakati, imvu z'igitoro y'amakamyo yose ibicafu ntakiboneka, twizeye ko nka meri ya Bujumbura n'abasanzwe bafasha abanyagasa bakabikura. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira agire ico ashikirije. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Bubwiga wo muri komine Bukemba intara ya Rutana baridogera umudandaza afise akabare azanirwa ibinyobwa na Brarudi muri ico gice ko akora amanyanga. Abanyagihugu bavuga ko inzoga abazaniwe na Brarudi afata izitari nke akaziha abandi badandaza mu ntumbero yuko bazicuruza amafaranga menshi, gutyo inyungu ikaba nini kuri we. Eroge Diva Remesha. Umudandaza azwi ku mazina ya Urumende Nestor niwe yidogerwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Bugiga uherereye muri komine ya Bukemba ko akora amanyanga mu icuruzwa ry'ibinyobwa asanzwe azanirwa ku bunywero bwiwe n'ishiramwe Brahudi. Mu gihe aba yaronse ibinyobwa vya Brahudi ku giciro cyo kurangura, Urumende Nestor araheza akabinyegeza agamije kunguka amafaranga menshi. Uyu munyagihugu wo ku mutumba Bugiga arasigura uko iyo mudandaza abigenza. Urumende Nestor umudandaza mu atwi nyene no muri Brahudi, ukuvuga bagiye kumuha inzoga azirose bakorana n'umukozi wiwe. Uwo mukozi wiwe arakuntu afata inzoga akazitaransifera mu bubare butazwi n'amategeko, aho amatera usanga igurwa 8,000 indwi Simuti 4,500 inzoga zirashobora kuba zihiye. Inyuma y'isaha agacavuga ngo inzoga ziraheze, azinyegeza kugira ngo baze kuzigabanana na babandi baza kudanaza ibiciro birenze kugira ngo bace bagabura amahera. Abanyagihugu bavuga ko babuze uwo bashira ku murongo uyo mudandaza. Imvongo nuko asanzwe ari somambika w'indongozi zitandukanye zo muri komine ya Bukemba. Abategetsi bo muri komine ivyo vyose bigiye babona bakinumira kubera ko ariho banywera ariho basohokera. Twaragerageze kubivuga hirya no hino, aho twaboneye amakenga nuko abajejwe intwaro banywera aho nyene. Urumva biragoye kugira ngo bamuce amande babirenza ku ruhu rw'amazi. Muri kino gihe abanyagihugu basaba ko amanyanga bagiriza umudandaza Ormende Nestor yohagarara. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone uyu mudandaza kugira agire icyo ashikirije ku bimwagirizwa ariko ntiyatwitavye. Twanahamagaye twagira Yezu Françoise musitanira wa komine ya Bukemba, uyo nawe twasanze telefone yiwe izimije. Ni kuri iyo nkuru Eroge Diva Remesha kudushikiriza duce dusozera ko ano makuru. Mwakoze mwayateze yombi, ibihe byiza ahiwanyu.